Je nari mfise indoto zo kuzokwiga amashuri nkayamara, ryari isezerano rya mama wanje kandi numva ari kimwe mu bintu vyomfasha gushikana Imana yanje kure. Kirikou niyo nkuru Yusufu Akbaru yavukiye mu ntara ya Ngozi, akura abana na mama wiwe n'abatonya biwe. Mu nyuma benshi barazi histoire yiwe, sinobigarukako cane. Ubuzima buranka nk'uko bishikira buri muntu wese, nisanga mw'ibarabara ariko ndaronka abantu bamfasha. Wanje ntitwashoboye kubana, nabanye na mama wanje. Ubuzima ntibwabikunze ko mama wanje na papa wanje babana, twari kumwe na mama wanje ariko ndi mugabo. Papa wanje rero sinarinda namuzi, nagiye kumumenya nkuze gatoya. Nakuze mbana na mama wanje cane, sinzi uko vyagenze, sinzi uko bahuye, sinzi uko babiganiriye. Ico nzi co nuko batumye mbaho kandi Imana ibahezagire, bose ntibagihara ariko nizera yuko bose bambona kandi n'intambwe yanje bayishimiye. Naho ntera ngera harimo umutima wanje unyizeza ko harimo amasengesho yabo, kuko umuntu agenda akura agenda abona yuko ubuzima bugoye, agenda abona yuko hari abantu. Nanje uyu munsi simbana na famille yanjye, simbana n'abatonya banje, ariko ntitwavanye kubera ko ndabanka canke kubera ko dufitanye ikibazo. Niko ubuzima bwabitegetse, ubuzima niko bwabitegetse, vyagenze uko nyene. Navuye muhira kubera umugabo wa mama wanje, ariko uyu mwanya nta kibazo na kimwe gihari hagati yanje nawe. Aranaraba abatonya banje, icambabaza nuko ataraba abatonya banje ubu. Naho ivyo kuva muhira canke kuba ari we yabaye ngira impamvu yajewe kuva muhira, uko nkura ngenda mbona ko atari ikibazo ciwe, n'ikibazo c'ubuzima. Yego niko ndabitahura, ariko icingenzi nuko batonya banje na papa wabo ubu bakundana cane kandi bari hamwe. Nakomeje ishuri ndi mw'ibarabara, kiretse umwaka umwe gusa mu wa gatanu nahevye ishuri, kubwo ntari mfise umuntu anshigikira cane. Ariko hanyuma nza kuronka umuvyeyi yitwa Josephine, Imana imuhezagire cane, niwe yansubije kw'ishuri kugira ngo uyu munsi rero nkabona narahejeje ishuri. Kandi no mu nyuma vyaranse gatonya mura n'undi muvyeyi yitwa Oscar, Imana imuhezagire, nawe yansubiza kw'ishuri. Mu rukuta rw'ubuzima bwanje harimo amatafari menshi y'abantu benshi sinabashimira bose, ariko umwe wese hari Imana imuhezagire. Josephine twahujwe n'abana biwe, twari mu rungano rumwe, nkaba ngira ivy'imiziki nabo batamba. Mu nyuma nza ndaja gufungura iwabo, baramenya turahuza, bambera umuryango mwiza, barankunda, baca baza baramfasha. Oscar twahuriye kuri Star Hotel nari naje muri media tour y'indirimbo yanje na Master End ngahe Bujumbura. Ryari ryo ryambere nje kugira media tour ngahe Bujumbura, nari naje no kurondera Sat B. Rero yanyemereye ko tuzokora akantu, tuhura na Oscar kuri Star Hotel, ndaririmba, aranyemera kuzonkorera indirimbo, amasanamu. Ariko mu nyuma Bface aca aramfasha, nawe Imana imuhezagire. Umuntu agira abantu benshi bamufashije mu buzima ku buryo ntiyobibuka bose, ariko nkuko nabivuze buri muntu wese yamfashije, Imana imuhezagire. Bface niwe yamwumvishije ko Oscar akwiye kumfasha nyene ndimwe ikintu, niko yamubwiye nkwiye gufashwa, nkeneye ubufasha, kandi adakwiye kumfasha kunkorera indirimbo gusa, akwiye kumfasha kunzana ngahe Bujumbura akamfasha. Aca aranzana rero, aca nshikira mu kigo citwa YBSP, nawe Imana ibahezagire. Oscar yarambwiye ko ntiga atomfasha, kandi nanje nifuza umuntu yamfasha mu vy'imiziki, ariko abanje kumfasha mu vy'ishuri. Ivy'imiziki nabikoze cyane kubera abantu benshi naronka bamfasha, bankunze, bankunda kubera ibintu vy'imiziki. Bikaca biba ngombwa rero yuko nanje ndonka ukuntu ndamubwira ati nyimba wonshigikira muri iyo, fasha no muri iki. Aranyumva, aranshigikira mu vy'ishuri, aranzana, dusanga duhurije ku kintu kimwe. We yashaka yuko yamfasha nkiga, nanje nkumva noshima ko yamfasha, akamfasha n'ivy'ishuri. Ishuri rirajana n'ubuzima bwo hanze bwose. Uri umuzaxivero, uri umuntu akora akazi ko mu nzu,
uri umuntu akora iki uronse amahirwe yo kwiga mba numva vyoherekezana impano yawe nubwo utokorera ibintu wigiye ariko impano yawe irakeneye ishure cyane niyo mpamvu nakomeje kwiga numva umengo Kirikou ejo canke hirya ejo azotera imbere ashike mu gihugu kanaka canke aronka amafaranga menshi ntize sinoshobora kuyaharura ko biri kose kwiga biraherekeza impano yari yose office nakimwe nigeze nifuza kuheba ishure ari n'igihe abantu benshi bagenda bavuga ko ntiga bivaye n'ukuntu nabivangatiranye n'ibintu by'imiziki ariko ni ikintu kiri muri jewe ni indoto zanje nasangiye n'umuntu n'umwe kandi naho hobaho umuntu yombwira ati wowe ntiwigire canke je nari mfise indoto zo kuzokwiga amashuri nkayamara ryari isezerano rya mama wanje kandi numva ari kimwe mu bintu vyomfasha gushikana imana yanje kure benshi umunyeshure ahantu hose nize umunyeshure wa mbere twicaranye tumenyanye mu ishuri kenshi niho nasanga mbere umugenzi cyane kurusha abandi kandi hari n'abandi baba bumva kuri abasanzwe bakuzi mu buzima busanzwe abakubona mu bwishimo ariko siko biba biri mba ndi umunyeshure iyo naba mfise ikintu cyo kw'ishure nkora hakagwamo ikintu cya concert sinagikora ivy'umuziki kenshi byaza cyane ishure banje guhera biri no mu bintu byatumye ntaba mfise indirimbo nyinshi cyane kubera yuko kuva nevyeme niho nari nkishika cyane gahe Bujumba niho nari nkikora imiziki ni abantu bari batanguye kumenya abantu bakamenya tujya mwana yavuye mu barabara kwera umuziki urumva byaramfashije kuronka abantu benshi babitahura urumva ariyo nk'umwigisha yitwa Madame Prudentielle yigisha mu Gikungu yambereye umwana mwiza cyane yifuje kunyigisha Cote d'Ivoire ata amafaranga nsavye yarazi histoire yanje nari mu gihe cyo gukora konkuru mu mwaka w'icenda acara wenyene niwe yansavye tuzogeraza ndagufashiriza hamwe n'abandi mu gihe abandi yigisha yabarisha amafaranga ndose abagira neza bamfasha cyane ndabifuza kubandanya ariko ahandi mu kindi gihugu gira nunguko ubundi bumenyi ariko ndabishaka kubandanya kandi nibaza yuko Imana izobimfashamo ndakunda ngume mba mu buzima bushasha ngende nunguka ibintu byinshi ngende nunguka abantu benshi kubera yuko ndamaze kwivuga kenshi ibintu nkora fise indoto zuko ngera kure cyane nkazopfa ndi umuntu akomeye cyane gose kubera ko umunsi mvuka ngiye ku bitaro nabivuze kenshi hari mama wanje na mutonya wa mama wanje ahubwo nifuza ko ku rupfu rwanje azoba hari abantu benshi kandi bishimye baryohewe numva rero yuko uko nzobandanya nunguka ubumenyi nkabandanya muri ibintu bikomeye cyane bingeza kure nta nkeka ico kintu kitazoba kuri Kirikou.